Muri iyi video nje kukwereka ukuntu woregera WhatsApp yawe ku buryo ivyo uvuganye n'umuntu vyifuta mu gihe kanaka woba wabiregeyemwo. Mugumane nanje gushika inyuma ya video kugira mubone ako kantu k'ubwenge n'abateguriye. Okay? Guys, aha rero mbanza kubereka mu gihe umuntu yoba yarabishizemwo, kuko hari igihe usanga umuntu yoba yarabishizemwo canke ugasanga vyarishizemwo atari we yabishizemwo. Rero ndakwereka uburyo wobikora message muvugana n'umuntu zikifuta mu gihe kanaka, no kandi ndakwereka ukuntu biba bimeze mu gihe uwo muntu yabigize, n'ukuntu bivanye n'ama message mwandikiranira n'uwo muntu wobikuramwo wewe ari we yabishizemwo, canke wowe urashobora kubishiramwo utari ubizi canke nawe akabishiramwo atabizi. Rero mugumane nanje gushika inyuma ya video kugira mubone ako kantu k'ubwenge n'abateguriye. Ariko rero imbere yuko tubandanya nagomba ndagusabe nimba uri umuntu mushasha canke ukaba utaranshigikira mu gukora ngaho hepfo kuri subscribe canke s'abone, ufyondeko uca ufyonda no ngaho ku gakengeri uca ugira kuri tuti canke all bivanye n'ururimi YouTube yawe irimwo. Nkuko bisanzwe rero urinjira muri WhatsApp yawe, okay? Je murabona iyi ni WhatsApp, bikunda ku ma WhatsApp yose, uduge mu kugira rero umenye umuntu yabishizeko. Ndibaza murabona aka kantu kari kuri profile y'uyu muntu kameze nk'akazingi, karimwa kameze nk'isaha guys, irya saha y'urushinge muca mukabona. Guys, uyu muntu nukuvuga ibintu vyose ibintu tuvugana ama message, ama audio, amafoto, ibika ama video turungikiranira, yarasetinze igihe kanaka ivyo bintu bizoshobora kwifutira. Reka nk'akarorero ndabibereke kugira ubirabe rero. Urinjiramwo mw'uyo muntu, okay? Murabona nk'uyu ko baciye batwereka ngo dufyonde okay. Nguvuga aha murabona ka kantu ino hejuru, uca ufyonda hejuru ku nimero yiwe, okay? Aha ku nimero yiwe nk'uko canke izina ryiwe biravana, hama uca uza urabe aha hantu handitse disappearing message. Aha niho uca usanga, niho uca ubona, ndibaza ucubona na ka gasinye kari kuri profile yiwe. Okay? Reka gafyondeko nk'uku, hamuca ugira ngo urabona yuko yabiregeye wewe ku masaha 28. No kuvuga amasaha 28 agahera, ibintu vyose tuba twavuganye bica vyifuta, bukeye duca dusanga WhatsApp ikiri duca dusanga WhatsApp ibintu vyose twavuganye vyifuse. Ndibaza murabibona. Uko rero ushobora kubikuramwo naho uca ufyonda hanyene handitse disappearing message, uca ufyondako hama ugaca ugira ngaha kuri off. Aha ugaca ukugara nk'uku, ugaca ukora ruturu nk'uko bisanzwe. Ukora ruturu hajya hejuru nk'uku. Mubona yuko ka kantu kavuyeko kuri profile yiwe. Okay? Tumurabe turabe ahantu agiye kugira mubibone neza. Ngiye murabona yuko ka kantu kagiye, murabona na notification ngaha munsi ica yiyandika ngo you turned off disappearing message. No kuvuga ijya option twayihagaritse, twayishize off, ubwa mbere yari on. Aha rero abantu bose uzobona kariko muvugana, uzomenye yuko ibintu muvugana bishobora kwifuta umwanya n'umwanya. Aka kantu rero karashobora kugufasha nko mu gihe ari nk'ibintu warungikiye umuntu ariko bikaba ngombwa yuko aca bifuta, dufate nka message canke audio. Aka kantu rero ugashizemwo, ndakwereka uburyo bubiri bwo kugashiramwo ku bantu bose musanzwe muvugana canke kugashira ku muntu umwe. Reka duhere kugashira ku bantu bose musanzwe muvugana. Uraza aha hejuru kutu tuburungu dutatu nkuku, hama uza kuri settings, aha settings, hama uze urabe aha hepfo, okay? Uca ufyonda ahantu handitse ngo privacy, aha canke confidentiality kubo WhatsApp ziri mu gifaransa. Uca uwinjiramwo nk'uku, uca ubona aka ka option ngaha hepfo, murabona ya disappearing message ngiyi ngaha. Aha muca muyibona. Aha rero uca wemeza ko aha kwiri jambo uca ufyondako nk'uku. Mubona rero aha n'uburyo wewe ubisetingamwo nawe. Jewe urabona yuko biri off, no kuvuga abantu bose tuvugane ama message azogumamwo. Hariho ibi urashobora kubigira guys no mu gihe telefone yawe, murazi yuko ama audio yuzuza telefone ibintu vyinshi.
ama video aha rero birifuta. Aha rero ufyonda ngaha kuri urashobora kubishira ku masaha 24 kugira vyifute, canke ukabishira ku ndwi yose, canke ukabishira ku mezi ku minsi 90 ariyo amezi 2. Aha rero urashira aho ushaka, jewe nza kugumiza kuri off, sinshaka yuko ivyo tuvugana n'abantu biza birifuta. Okay guys, mubona yuko ari akantu k'ubwenge nabateguriye. Okay, mwihangane, mubona yuko ari umuntu yaranterefonye. Murabibona rero yuko ari akantu gatwika. Rero ugira ufise ikibazo ca wandika muri commentaire kugira tushobore kumenya ikindi cigwa tushobora kubategurira ku yindi video ikurikira. Yomwe mwari kumwe na jewe nyene Obama, ngoma ndabategurira ivyigwa vy'ubwenge bica kuri chaîne ya ibigezweho kuri telefone. Mwakoze kubana nanje, bye bye.